Terence Manirakiza nije turi kumwe mu kiganiro kuziko cyo kuri no munsi ni ku munsi wa kane turagarukana cyane ku bijanye n'ubuzima bw'abarundi kuva mu ntango kuva bakivuka gushika kumbure bashengere basaze uno munsi rero nkuko twakurikiranye neza uko abarundi bavuka gushika mbere ubuzima bugere mu busaza babashingure ico gice twaragihejeje uno munsi turatandukira igice kijanye n'ivyaheza bikabatungana cyane imyuga yabatunga igatuma babaho bagaca no muri ubwo buzima bwose kuva mu ntango gushika kumbure basozere ubwo buzima bwabo kwisi imigirwa n'imigenzo byagenda bijana. Nubu turi kumwe na Segihembe Ntore Segihembe aza Intore Segihembe aza avuye muri bagenzi bacu dusangiye umugambi kuziko les éditions gusoma inzu yiyandikire y'ibitabo. Segihembe karibu kandi muri kuziko. Ego urakoze cyane Terence Manirakiza, reka nshimire n'abagwiza mwimbu kumbure bakurikirana insamirizi ijwi ryo kugwiza umwimbu Kazoza FM minsi yose ko bwije. Kiganiro kuziko murabimenyereye twamatugaruka minsi yose ku muhinga mu gice isaha imwe n'igice z'ijoro tugarukana cyane ku bijanye n'imico n'akaranga y'abarundi na cyane mu ntumbero kurabangena akaranga niyo mico ico gisata cotera imbere kumbure kagira nabo gifashije kwibeshaho mu gihe c'ubu. Uri kuradufasha muhinga bw'ivyuma ni Jean Junior baragwandika uri kuradufasha nawe kugira ngo mushobore kudukurikirana haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube ni Patrick. Kiganiro kuziko nkuko mubizi kirabakajyo kugira ngo mugire ico mushikirije dusangira ikiyago kuziko biciye kuri nimero za telefone musanzwe mumenyereye ni zibiri. Hariho yorohera kumbura abakoresha umuhora wa Econet ni 72 23 canke 62 kubakoresha umuhora wa Remitel 22 muraheza mukandika ubutumwa busanzwe canke mukandika kuri WhatsApp bibaye ngombwa mukanahamagara naho ne turabakira kugira ngo dushobore gusangira ikiyago. Turinje neza mu kiganiro nyezina nkuko mwavyumvise uno munsi tuza kuraba imyuga hamwe n'ibikorwa vyatunga abarundi bikanabakuza maze bigatuma babaho ubuzima bwo ngaha kwisi. Igice ca mbere Intore Segihembe tuza kuraba ina cyane novuga ati igikorwa cyo korora inka. Ego ni kimwe mu bikorwa byaheza bigatunga abarundi no musinco turabira hamwe kumbure mu bindi misi tuzogaruka turaba ibindi bikorwa bitandukanye byatuma abarundi bibeshaho. Tugire ku muriri tubwire neza aho hambere ngene umwuga ukorora inka watuma imiryango ibaho. Bavuga ngo igihugu si cyumwe ntigitungwa n'umwe kandi ntigitungwa na kamwe. Ni nkuko rero umuntu agirwa n'uyundi. Abarundi bo hambere rero batarigishwa kuzera inze no kuvuga gusaba bari bazi ubuhinga tutakimenya ubu bakiyungunganya ugasanga Burundi burikwiye kandi burikwije. Umuhire w'inka rero yaramenya kuzitunga ubitungwa gutyo umwirimizi agatungwa n'isuka, umucuzi akazoraga umwana uyo mwuga, umubaji akibanda kandi kuri ivyo. Nagira rero no munsi twihweza imyuga yari itunza abarundi mu gutangurira ku buhinga bwo korora inka. Iyo tuvuze korora inka hari ubwa mbere agace kerekana uko inka iri n'amezi. Abarundi bari baragendeje barabona ikibera neza inka nk'ikigwa nabi. Umworozi w'inka rero yayirera kujya barera umwana kuva umunsi wuko yimye inka ntiyasubira kuhigwa itagwije. Naho nyene barayibogoza ngo ntigicuhiro cinshi cyane cyo tumiramburura. Iyo yahora rero irara mu carire baca bakivumbura ikarara ku rusi. Ukutayuhira rero no kuyivumburira n'ukwanka yuko ubushuhe buyisesesha. Iyo imaze amezi 5 iraserura umwumano mu mezi 6 irateka umwumano, mu mezi 7 irahiga, mu mezi 8 iragorora canke ikananura, mu kw'icenda irahaka, mu kw'icumi iravyara. Mu gihe cyuko itanguye guhaka mu kwezi kw'icenda barayiha imbanguro kugira ngo inyoroshe inyana ntidohere mu nda
ize igogwe mu kuvyara. Haca haza rero igice kumbure nyezina cyo kuvyara ico bitwa kuvutira. Ngo yimvyeyi rero itanguye kwerera ntibaca bayitera amaboko mu nda, bararindira. Nkuko kurindira rero ikamena inemba, hanyuma bakayifata yabitera bakayijisha. Nkuko kuyijisha nako rero kwaba ari kuyitera imigozi kugira ntishobore kubatera. Umuhinga rero agaheza akayikora mu nda, abanza kumviriza kwinyana ije irongoye, no kuvuga ko inkungu n'inkoni biza bibangabanganya. Aha twovuga rero nk'inkungu n'inkoni abatabizi ni amaguru n'amaboko ku nka, kuko ntibavuga ngo n'amaboko inka iri kiravuka, baraheza bakavuga ko ari inkoni. Yumva rero birahushanye akayibogora, akumviriza kwinyana ije kumutamira intoke canka kumva kwicuritse. Araheza rero agatangura kuvutira yiyubara ngo inkoni n'umutwe bizanane. Inkoni urumva nabikubwiye ko ari ibihimba byo vyinyana ikivuka bizohava biva amaboko canka amaguru, vyasaba rero kwizanana n'umutwe. Inkoni rero zihaye ziseruka aje arasubiza inyuma imwe akavutira iyindi akuranya yorohesha ngo ntizinambi ngo nyina yagigwe, ntizinambi ntizikikamye. Abonye rero igumye arahamagara abagabo bakomeye bagafata injishi bagatangura kuvutira, umwe akaja arakuma urugori. Babonye rero inkuki isohotse batangura kwizera, bakaba hasigaye igikiriza gisohotse. Inyana ica yirasa nk'umwami, bakayikora mu kanwa bakayikura ivata ngo ntize ihiritana igirijwi rijwangaraye. Baca rero bayereka nyina bakayivumereza, iravumera ikayirigata, bakayiterurira bakayijanira hari umugutu iyo ari mu mwumo, naho ari mu gatasi bayahura umuyonga canke ikibara. Babonye itevye gufuma barayiha umuti wo gufumisha. Umuziha uyihezemwo batayihaye uwo muti wo kuvogereza canke ngo hagire umuhinga awukurikira, uracikira igatinyana ku ngoyi. Iyifumye bararaba ko hari ibere canke amabere yacikiye, bagaca bahinyana umuti ngo ntizigwara amacikire ngo ivyimbe umukondo. Amacikire ngirana ubwoko bw'amata. Urabizi ko muri bwa bwoko bw'amata twarigeze kubisigura umunsi umwe. Amata afite amazina bivanye n'ibiherero barimo bavuga ko ari umuhondo umva rero amacikire nayo mata kumbura basigaye mu yoba yasigaye mu nda igihe inyana yo biri kiravuka. Bari bafise rero ubwoba ko ishobora kugira ingorane nimwe, maze amacikire rero niyo bashobora baca baraba ko idashobora kuba yayanyoye ikiri mu nda. Ego turahejeje kumva nyene inyana inka yashobora kuba ifise amezi ingene yabimeze, turumvise n'ingene ibimenyetso vyerekana ko hageze ko kumbure ivyara, ingene iheza ikavyara. Rero ubu naho acakurikira iki amaze kuvyara igashikana? Hakurikira ukurera inyana, kuko umaze kurera inyana rero bakubwira ko bune nyana rero ikivuka umunyamwete yagomba kuyinginga akayiyegereza, kumbure nayo bashobora kubitera. Hama rero akavuga ko agira ikinge igihwa agaca yica isuno ry'umurizo, nivyo bitwa guca igihwa. Ngira uro munsi bikoresho hande ngo njya mu ntwa gwa igihwa bayica isuno ry'umurizo. Amaze kuyica rero iyo nyina ifumye nayo barayivuba amabere bakayonkesha, baca bayivuba. Kuvuba ni nko kuvoma. Barayireka rero ikiyonkera nk'indwi zitatu canke zine kugira ngo ihaga umuhondo ikure neza. Umuhondo nawo ukabuzi ko ari ubwoko bw'amata nyene, ni rimwe mu mazina ahabwa amata bivanye n'ibiringo. Umuhondo najya amata akamwa inka mu gihe gitangura ariho igiheza kuvyara. Haize rero iminsi ine baratangura kuyina nka kabiri canke gatatu mu ndwi, niho ikura n'ingoga kuyina. Navyongira umuntu wese arabitahura. Bayishira rero hasusurutse bakayisasira
ikabondogotwa kubondogotwa no munsi bivuga ku bana bakiri bato kujya kuryama umuntu ataco yinona hama rero kagoroba baracishamwo bakayisohora kwigina amatavu kugira ngo inonoke kandi kerebuke ntikigwara uruhumyi canke ngutinye yarasohoka rero mwijoro ikagenda kwikina amatavu igasimbagurika kugira babone ko kumbure inyana ari ikomeye bama rero bayitegereza babonye isuherewe canke isyeganyamenyo yijya agatiritiri ku murizo ikobotse ku mpande z'amazuru inuka mu kanwa baca bamenya kwigwaye igihwa baringinga rero ubuzi kugica hama rero bareza bagaca bayicigihwa mu kugica rero barayiryamika bakayasamika hama bagasohora ururimi bakaraba mu mbavu z'ururimi haba ko hoba hariho imitsi isa n'imivyirisho hama bakagenekereza hagati y'umutsi mukuru hama bakabanduza ihwa bakavutuza wa mutsi akabugita ako kabugita rero hanyuma bagaca baja barawukama impande zose bahuruza bakoresha igenyerero hama bagashira ku munyu canke umunyota kugira hashobore kuma bahejeje rero barayica isuno ry'umurizo kandi gitoheye barasubiramo iyindi ngwara rero bayirinda yari umuyaya umuyaya rero muyaya kirazira kwiragira hafi y'inzira kubera ko uburengerenge butera icyunyunyu gituma ubwatsi butera ubumeme aribwo bwene gutera rero umuyaya batinya rero ko umuntu iyo nka yashobora gucigwara umuyaya rero bakubwira kandi ko kizana no kuragira inyana kurubuye nago nyene rutera ubumeme bwo meme nago bugaca butera umuyaya baragaburira rero inyana umufa w'ibiharage mugabo bawugira muremure bagashiramwo akunyu canke icuhiro ide ngo ntimeme cyane ntize kudoha cyane gire ibinure vyinshi bayirinda kandi ibindi bitandukanye nko nk'umwija ni bibi kandi ko inyana inyagirirwa mu gahinga no mu guhaza bararindira imvura igahita guhaza no gutahana inyana yejeje yari yaturukijwe ivuye kurondera ivyo ijya yimeze rero amahembe areha n'urukumu barayakura kugira ngo inyana yorohe itegetere inyana rero imaze nk'umwaka n'igice barashobora rero kuyirazayo ariko igice ciza cyo kwirirwayo ni mu rushana canke muci rimaze guhumura nko mu kwezi kwa myandagaro kuko umuyaya waba utagikaze inyana rero ibaye inkangara ihongoka rero ryayo hama ihongoka ikagengarara ikengurutse rero yita umugenge hanyuma ishashi canke umurahara w'ishashi canke ishashi y'umuguruke iba rero inkiriri imaze imyaka 3 canke 3 n'igice umva ko ninka ibifise amazina atandukanye bivanye n'imyaka ibimaze babonye imfizi rero ihaye yeya barayibasha icuhiro hama igahagarara ikima igeze rero mu mwumamo senaka arayiraba amabere kwifise umutsama w'inkanya kandi tagira ikivume hama rero bakisanganye baca bayiha umuti ukibuza kwica amabere bahengereye rero imaze guhaka barasubira kuraba ko irafungura canke ifise umutsama w'umwuya aho rero baca bamenya ko ifunguye n'ingoga izokamwa make mangu ifunguye imaze kuvyara ikamwa amanovu ifise umwuya naho izokamwa menshi urumva rero iriza ikama muhinga nuko ivyo abantu kumbura no munsi batabizi kubera gukama bisa n'ivyo abaganutse ariko byose bavuga kwikamwa no muhinga kuko atagoroye amabere igitangura gukamwa yibere ryaraba niyo urushunzi ruzoraba liraba hejuru azogira ngo arakama urushunzi rumushinge mu zuru canke mu kanwa liraba mu mbavu azokumvira mu nkokora liraba hasi azokumvira mu mano none rero mu kugorora amabere no gutumbereza urushunzi mu chansi ligoramye agorore buhoro buhoro gushika ibere litumbere kugira amata ntazoze arameneka kirazira kandi rero gukamira ibumoso kirazira gukamira ibubamfu ndetse mu kuvuruganya ikiganza c'ububamfu gifata mu guya gw'ichansi urundi guye rugatumbera urubeshi gukuboko kw'iburyo numuziro rero uhambaye kumugore akama naho yoba yahora akama akiri umwigeme ichansi rero gikungirishwa umushonge n'umuhonera nzobe kigahanaguzwa ikiramo mu bijanye n'umuhinga bwo korora inka dusigaje mwiki aha acaza uko barera ishuri navyo
navyo nyene sinzi ko twobigira ko Terence turasigaje iminota iri shika nk'iminota indwi minota indwi sinzi ko turashobora kuba twabimaze kugira tuzoce dutangurira ku miryango y'inka imiryango y'inka nayo nyene iri gutandukanye ifise n'imigigo ngira ngo ego n'inka bivanye naho kumbure zaba ariho bavuga ngo kuva rero ishuri ikiri mu ruhongore bayirinda kwica no kuyiherereza kure yaha abantu baca ngo abana ntibayikorakore mu ruhanga ngo yige kwica kuko abana bariko barikorakora twebwe tukiri bato bavuga ngo nukuyikora mu mvuri yacitangura kwica no kuvuga gucinyana umwete rero bayigirira ni bimwe n'uwinyana ishuri rero imaze gusiga inkivyondo umworozi arayibangikanya mu rugo n'imfizi y'ubukombe iyo mfizi y'ubukombe rero niyo igerageza kuyihahaza kugira ngo ntiyimye ikirigisho igishogeshera kuko ntiheza ngo ivyari nyana zikomeye urumva igishogeshera nijya nyana nijya shuri ibikiri nto ari gihe rero ishobora kubona menga yo kwimye gaca yimya ico gihe rero iyo yimije yimya ibintu ataco bizomara rero bareyere kurira isumba imaze imyaka 4 nikizira rero kandi kikaziririzwa kubangurira imfizi ku muziro ari nka mushiki wayo ari nyina ari mwisho wayo ari nyinawo canke inakuru kuko iheza ikazovyara kamacugane macugane no mu bantu aravugwa no ni ya miryango usanga barongoranye hagati yabo kumbura abana ngo ntibaramba mbere rero ngo bibandanije gutyo n'inka zirashobora guhona nico gituma rero imfizi maze kugira amariza baca bayishora bakarondera imfizi y'ubundi bwoko kugira ari ishobora kwimya izi wabo ugomba ko rero inka zigwira ahengera imfizi igize itsinda rimwe akayishira mu rundi rugo akazana imfizi y'ubundi bwoko ari gwiwe canke intirano hama yamanyuranye uko abonye inka zibaye inkiriri ku itsinda ryose mu gutora rero imfizi babaza ubwoko cyane ubwibuse iyo batayizi batayizi ibuse ari ngunzwa canke impanjo bayitegereza ko ifise imisaya miremire mito umutwe muto imirundi mito miremire kuko arico kigira inka nziza y'ubwoko bw'inyambo bayitegereza rero kandi ko yoba ifise umurizo mugufi kuko ngo niyo ikomera mu mugongo bayiraba kandi ibara n'intego ukuntu rero ibara ryayo ibara rero ryiza n'urusesa n'urusera mu bihogo canke mu kagajo imfizi rero iteze neza iteza akabamfu canke ingatega iyabona no kuvuga iyaroresheje imbere iteze nabi rero niteze ubukondwe canke ikayaminira inyuma nk'inka y'amata canke ikagira amahembwe y'imihotora imfizi rero nziza igira umutumba w'ugwano rurerure n'imbavu ndende inda itabohereye umucece muremure ngo niwo uvyara inyana z'umukondo igira kandi kana rumeze butaro n'ijisho ry'umukanya ego turiko turaraba rero ibijanye ni mu buhinga bwo korora inka dusigaje mwiki aha biracari vyinshi Terence nibaza ko ubukurikira toca turaba imiryango y'inka inyuma yo kuraba imiryango y'inka niho tuza turaba rero ibigirigwa inka ku munsi hama tuve mu bigirigwa inka ku munsi tuje mu byo bitwivyukiriza hama kuntu zuhigwa yuhira y'inka tuve mu yuhira tuje mu ibonanisha y'inka ni yayo iyo yavyaye tuje ku munsi mukuru w'inka yavyaye amahasa imbere yuko tuja mu mashimwe nk'imfizi nk'ishimwe ryahabwa imfizi canke ibuguma yavyaye nyinshi mu rugo ivyo gucunguza kumuka umuteguro w'ibishakashaka urumva ni vyinshi ukubonekeza inka ni ibintu udashobora kumara mu mwanya kumbure tuzojamwo ivyo gutongoza ivyo kugisha no kugishura ni ibintu vyinshi vyakorerwa inka kuko havuye ivyo kugisha no kugishura niho hazoza kwiyamiriza hama kumbure tuve mu kwiyamiriza tuje mu gikorwa c'inka ivyo twabazina naka mu rugo hama turabe kumbura ibikoresho bimwe vyakoreshwa akamaro k'inka mu Burundi muri rusangi ni ibintu novuga ko atari bike imbere yuko rero tuzoca tuja mu mwuga wo kurima kuko urazi ko abarundi imyuga mikuru bari bafise kwari kurima ukorora kumbure no gucura turumva yuko inka zifise bazikorerwa imigigwa ishaka kumera novuga ati simvuze ngo imishaka kumera nk'abantu muganazo zifise ibihe byazo bicamwo hama bigatuma abazoroye bagira imigigwa iyi canke yindi
ego biraboneka cyane kuko ubona hariho n'imiziro isa n'iy'abantu bakubwira bati ntiyorongora umwisho wayo ntiyorongora nyina ntiyorongora mushikiwe no ku bantu no ku nka ariko twabonye ko ariko bimeze arumva inka twabona nzikoresha mu gukwa kumbure abantu tubona menga nibisanzwe mugabo turumva ko zirafise ikibanza kinini cyane mu buzima bw'abantu mu bikorwa byabo bya misi yose no mu mibereho yabo. Reka rero kiganiro kuziko cuno musi tukirangirize ngaha nkuko bivuze tuzobandaniriza aho twari tugejeje mu ndwi iza. Ndagushimire cyane intorese gihe. Reka none ndagushimire cyane Simanira Kiza. Shimire no bagwiza mwembo bariko baradukurikirana nibagiye gushimira umugambi kuziko n'uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabo edition gusoma gwandungitse kugira turabire hamwe ibi bitari bike vyavugwa muri kasi k'igihugu. Terence Simanira Kiza nije twari kumwe shimwe mu mwese madutiza amatwi. Shimire Jean Junior baragwandika ko adufasha mu hinga bw'ivyuma eka mbere na Patrick ko adufasha kugira ngo musho kudukurikirana haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube aho ni kuri internet. Reka rero ndabifurize kubandanya muronegwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha. Kazoza FM, be your own boss.